kubagara ubumwe atari gukuza urukundo kuko twese tuvukana nk'abana b'Imana. Rero bavukanye bashitsi turabakiriye tubakomera amashyi. uyu munsi icyo Yesu adusaba ni ukwamiza amaso ku Mana mu isengesho, ni ukwama tuzirikana yuko ukubaho kwacu
Twihabire ku byiza bizokwamaho
icyo dusoma mu ibara ry'ubutumwa Pawulo yandikira Abakolosi. Inshuti zanjye, mwibatirizwe mwasangira urupfu na Kristo kandi musangira n'izuka, kuko mwemeye ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Mwari abapfu kubera ibicumuro byanyu, be n'uko
muntu yoshishikara gukoma nababwiye nti nahatoshyuka ngo mwe kuko ari umugenzi yovyuka akamwereka akeneye vyose kuko ariko aramukura. Nanjye ndababariye nti nimusabe muzohabwa, nimurondere muzoronka, nimuguruze bazokugurira. Kuko usaba arahabwa, urondera araronka, nawe uwuguruje arugururirwa. Muri twebwe hari umuvyeyi Imana yosaba umugate akamuha ibuye, yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba ibigi akamuha akamira. None ko mwebwe naho muri babiri musigwa abana banyu vyiza, so wanyu wo mw'ijuru we yonganya nande guha mutima mweranda abamumusavye. Nitwakire twongere dukenguruke inkuru nziza ya Kristu. Sisi
indege ufise umugore mwiza afise abana beza mugabo ico kubuze ndabuzana aho umutima wanje ejo barikaribagira itegeko kubana umutima wabo niyo umuntu yaza gusira cyangwa ati umutima wacu uzokwiye gutekana ugiye utaruhuka iwawe ngaho rero rero izo conception ugasanga naka yari yatekanye n'Imana akishira ibintu byo mugabo mu maherezo akabona amazina yasenga cyane ko icyo yigiriye mu buzima bwiwe kuyaga n'Imana ngaho rero abatoje kugira Yesu baraziko Yesu ategereza akora icyo akora cyose azakora umwanya wo gusenga ariko asenga ijoro ryose agira icyo aza kurondera kandi ako gusenga batwigishe batwigishe turashaka gusenga neza natwe aca mushingiro twabyumvise imbere yacagisangisho ca dawe wa twese ashaka kumvisha umwumvisha inambere bamenye ko Imana ari umuvyeyi baza kuyaga n'umuvyeyi bityo mu gisabo cyo gusenga akabaza kumvisha yuko twese ko Imana dufise Imana imwe ari umuvyeyi wa twese turavukana twese icyo kintu bavukana neza n'Imana n'ubu turagitahura turavukana n'ubu turagitahura hakibuze amapolitiki y'imigambwe bigaca byiruka cyane bacitsa ujyanye n'imigambwe bityo nayo muri byiza bingana gute wabuza iwawe uwo tuvugananiye iruhande y'imwe umuryango wanjye abakozi abakozi umuryango wanjye iruhande yawe aho dusangira dusangira ubuzima dusangira ibarabara ry'ubuvuzi bwo mu byinshi by'ubukega ubufatire iruhande yawe ejo abantu dusangira yawe abasafu
imbere yacu amufata umukaka akamubona gusura kandi ashobora no kugira icyo tukakwiriye gushaka icyo
umwicarire mu gihahe arashyiramo amatabaza ubwo bugezi bwanyu
igituma dutegereza gusenga nuko turi mu gihe cy'urugamba. Igihe cy'urugamba aho ubuzima bwacu bwose bwo gufatanya imbere. Yesu Kristo yatsinze Shetani ukabona yayica. Shetani yamugoheka ikubita umugohe nifata akayo kamwe ikimura abageni ikura ku Imana igisha kiza ari muvugane kwemera wa rusoro Shetani ashobora gutsinda igisha kigatsinda imigambi y'imico ya Shetani zose. Mwe mushaka gutsinda Shetani mbere mushaka kubona ko muri umugambi murabye ibohe cyane gucumura murabye ibohe cyane kuba mu gicumuro kuko mukabona ko mwumvikana kigiye cy'urugamba cyo kurwanya Kristo bwawe kumufata mbere uyataka ko amenye Shetani ni mwobramu mbere Shetani yapfuye izo ngozi tatu zitwereka ko dutegerezwa gusenga zigaca zikurikirwa rero n'ibirere. Nicyo gikorwa ngo tumubere cyane. Yesu yavuga ko yasamariyakazi atumva abagore igihe kirashe kandi ubunyene cyashitse aho ugiye gusenga Imana mu mutima no mu kuri kuko basenga Imana gutyo aribo Data ashima. Uyu wasenga Imana Data ashima wewe. Uyu wasenga Imana Data ashima. Utwenge basukuru bakire kuza gusenga kuri umusozi wari umusozi wa Samariya witwa Garisini. Ubaje kutusaidia ngaho ushaka gusenga Imana kuri uwo musozi. Amaraho ngo kuca Yerusalemu neza kumviriza ubuye kirashitse kandi umunere cyashitse aho utamusenga Imana ngaho ca Yerusalemu ugiye gusenga Imana
nyuma nawe wanahetse bayiganiriza baganiriza benshi dusenga ikirere bimenyesha amahanga akarateganya ahura mbere ko abakozi baza kubashikakira imbere y'abandi rero akagira yagize akamenyero akamenya ariko arasenga agatangura gahura tugisasa y'umufijwi sabi telefone
oya mwebwe mwebwe musikusigaye icumuro cyanjye mubwira nawe icyo ni icumuro cyanjye ndabibwire patirike ndabibwire patirike jewe je uri ibiko Amen.